Les partisans du président célébraient l'échec du coup d'État ce matin à la capitale du Burundi. 3 des généraux impliqués. Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndagukengurukire cyane wewe wahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona hari akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku njyane ziyadukije mu butegetsi bwa Gitega mu nyuma z'uko ngo vyahejeje kwibonekeza ko mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari utegeka intwaza ngabo zimwe zahora muri kakarwi kamwegereye kuri ubu zatanguye kumwagiriza ibintu bikomeye ko ari wari kwarasambura Uburundi nindategeka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nkurikize z'ivyo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko arakora nizihe ivyo byose turaza kubigushitsa ko ido nido biruko mu nyuma z'uko mwibi biganiro tuza kubashitsa ko umuntu akuriye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni mu nyuma z'uko ahejeje igihe kitari gitoyi yinyegeje ariko amategeko yose y'ibiriko birakorwa mw'uwo mugambi ni wariko arayatanga haraheze igihe kitari gitoyi yipfuza kuba umutegetsi yahora ari Somambike w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uwo ninde nawe uraza kumwumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira avugwa mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL iyicwa rya Jean Claude Niyongabo wo muri uwo mugambwe Gatara rirateye amakenga vyahejeje kumenyekana icatuma parike ya Rutana yanka kugurura dosiye kubikekwa ubwo bubisha nibiki navyo turaza kubigushitsa ko ido nido haraheze igihe kitari gitoye mw'uwo mugambwe wa CNL havugwa injyane zikomeye cane kuri ubu vyoba vyifashe ute navyo turaza kubibashitsa ko hari amakuru akomeye cane kandi yahejeje kudushikira ku rupfu rw'umutamakazi akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yaziziki yishwe nande ivyo navyo uraza kuvyumviriza mw'ido nido ry'amakuru yacu mu butegetsi bwa Gitega hoho vyifashe gute mu nyuma z'uko hari ukutarabana ryiza mu bategetsi bakomakomeye mu nyuma zitunganywa ry'umugambi wa kudeta ryaburijwemo mu ndwi iheze ivyo navyo abamenyesha amakuru bacu batugiriye amatohoza turabigushitsa ko ido nido mw'ibiganiro vyacu kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo wewe ico usabwa manuka munsi y'video raba handitse ijambo sabone fyondeko racubona hari akazogera naho nyene fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi kayo makuru nandi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuza tuyakuramburira yose ido nido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'akakananga katsure ndabaye kaze inshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona hari akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi twababwiye amakuru akomeye cyane y'injyane zadutse mu butegetsi bwa Gitega kumvo z'uko ngo vyahejeje gutahurwa ko mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari warongoye Uburundi zimwe mu ntwaza ngabo zikomeye cyane zatanguye kwiyonkora ku karwi kahora kamushigikiye ivyo birashobora gukwega karambaraye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni bande bari inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu Burundi barabutembagaza kuzihemvo ako karwi koko bakarimwo bande ivyo byose turaza kubigushitsa ko imbere yuko tugushitsa ko ayo makuru eka dutangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu gisata c'indimo kuri ubu vyahejeje kumenyekana ko leta y'u Burundi yadugije igiciro c'umwavu w'ikizungu ni vyashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uyu wa kane igenekerezo rye14 Nyakanga guheze Sangitusi Niragira yanatomoye ko ihinguriro Fomi
atangorane rifise mu bijanye no gushikiriza umwavu abanyagihugu kandi ko uwo mwavu uzoboneka ku gihe. Nubwo biruko mu ndwi iheze umuyobozi mukuru wa FOMI yari yemeje ko bafise ingorane z'ubuhinga kugira bashore ifumbire ikwiye kandi ku mwanya. Biruko mu nyuma z'uko mu gisata c'ubutungane rutanahoho kuri ubu amezi naraheze nyuma y'iyicwa rya Jean Claude Niyongabo ava mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL. Umuryango wiwe uracasaba ubutungane iyo nyankamugayo yoba yishwe n'imbonerakure. Abo mu muryango wiwe barituye parike ya Rutana, umushikirizamanza yoba yaranse kugurura iyo dosiye, gasigura ko hamwe iyo dosiye yo kugururwa bo mu muryango wiwe bohakwa kwicwa bose. Uwo yishwe ni umunywanyi ukomeye w'umugambwe CNL, yoba yagandaguwe n'imbonerakure zirongowe n'umukuru wa zone Muzye Batazira Desire, aherekejwe n'urongoye imbonerakure muri zone Muzye Duwari Nkezimana. Atazirwa Biduda Inyamiramabi yatohoje kuri iyo dosiye, yoba yaciye yimurirwa muri komisariya y'igipolisi mu mpinga Kayove, iyo ntara nyene. Bitegetswe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Silvane Nzikoruriho kugira ngo amatohoza zimangane. Umuryango wowo ukabandanya usaba ku butungane bwokora kuwabo yishwe. Jean Claude Niyongabo yishwe mw'ijoro buca umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agendera iyo ntara, yicwa n'imbonerakure zariko zirakikura ku bw'amasoko aho igatara. Kuva haba ubwo bwicanyi abandi bantu babiri boba barishwe nabo nyene bikekwa ariko ntibigeze bikurikiranwa n'ubutungane. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane adushikira mu ntara ya Cibitoke kuri ubu haraharurwa inzu zirenga 200 zasituwe n'imvura y'igihuhusi. Inzu 220 n'ibirasi indwi vy'amashuri vyarasidutse. Amahegitari menshi y'imirima nayo ngo yarononekaye bivanye n'imvura y'igihuhusi ivanze n'urubura. Kuri uwa kabiri n'uwa gatatu Nyakanga ku mitumba ya Masago na Kibati muri zone Masago muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke. Mu ntwaro bo barasaba abagira neza gufasha abanyagihugu bahuye n'ivyago. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu, twababwiye amakuru akomeye cyane y'umutambukanyi w'imyaka ishika kuri 70 vyahejeje kumenyekana ko yishwe. Iryo bara ryakozwe mu ijoro ryo ku 12 rishira wa gatatu ku mutumba wa Rugunga. Jacqueline Ahishakiye w'imyaka 75 yiciwe ku muhaniwe. Ikiziga ciwe cari kirambaraye mu kidengeri c'amaraso, mutwe waciwe n'igipanga. Umukuru w'umutumba Rugunga Celestin Ruvugo abajijwe n'abamenyesha makuru bacu yaciye yemeza ayo makuru, atomora ko urupfu rw'uwo mukenyezi rufitaniye isano n'amatati y'amatongo. Wajejwe intwaro kandi yongera ko abantu 3 bahagaritswe ku mvo z'amatohoza y'igipolisi. Eka yabwiye abamenyesha makuru bacu kandi ko amanama yo guhimiriza agiye gutangura gukorwa mu ntumbero yo gukinga ingeso yo kwihanira kubw'abanyagihugu. Wo yishwe yamaja kuri sentare nkuru ya Bubanza mu manza z'amatongo. Urupfu rwiwe rwabaye mu gihe yari yarayagiye kugenzura amatongo yiwe. Abikekwa cane ni bamwe mu bagize umuryango wiwe ko bashobora kuba aribo bamwishe. Umumenyesha makuru wacu akorera mu iyo ntara ha ikiganiro baba kuwo mutumba bamwishuye ko musaza w'uwo yishwe bari bamaze igihe batumvikana. Ubu apfungiwe mu gasho ka komine Gihanga. Abo mu muryango wishwe bobo barasaba ko abakoze ubwo bwicanyi bashengezwa vyihuta imbere y'ubutungane. Eka noneho dusubire dutabarize Jerome Niyonkuru akwije iminsi 46 mu munyororo w'akarenganyo. Yavuze ko abapolisi barya ibiturire ntaco yabeshemwo, yabasavye kuvavanura n'ibiturire bakagaruka ku Mana. Amajambo yavuze niyo umukuru w'igihugu adasiba kuvuga. Inimero ku bashaka gushigikira umuryango wa Jerome Niyonkuru eko kashe ni 71 amajana 548 amajana 639 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Rumikashi ni 69 amajana 971 ubusa 56 nayo yanditswe kuri Jerome Niyonkuru.
Banco Buenoti ni 69,971 ubusa 56 arico wifuza guterera umuryango wiwe warungika kuri izo nimero. Nayo mu makuru akomeye cyane avugwa mu gisata c'agateka kazina muntu hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri uyu myaka 6 irarumanye Leopold Habarugira anyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Leopold Habarugira ni umugwizatunga yafashije rwose CNDD-FDD kiri ku rugamba. Amakuru akomeye cyane dukura kuba hafi ku muryango w'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza avuga ko ari nawe yahora anyegeje abahungu ba Petero Nkurunziza Kelly na Kevin. Yongera arafasha umuryango wa Nkurunziza kiri ku rugamba CNDD-FDD ishitse ku butegetsi. Leopold Habarugira yayigabiye itongo yubakamwo ingoro nkuru canke se permanence nationale. Harya mubona ingoro nkuru ya CNDD-FDD ni mwitongo rya Leopold Habarugira ku 12 Nyakanga umwaka wa 2017 mu gatondo. Leopold Habarugira n'umukenyezi wiwe Liberata Nzitonda bajanye umwana ku ishure basigaye imodoka yabo bavayo n'amaguru mu ntumbero yo kwinonora imitsi. Bageze ku Mutangano barenganya aho bita ku Nsoko bagira bashikire kaminuza yigenga ya ISSD niho hazi imodoka voiture yirabura yarimwo abagabo 4 ihagarara imbere yabo. Abo bagabo bavamwo bacakira Leopold Habarugira bamuterera mu modoka bagenda bamwicayeko. Kuva ubwo nta gakuru kiwe. Mu bakoze iryo bara havugwa Private Werarise Mitabakana yatwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Umukozi w'iperereza Asia Nduwimana be na Merance Nibigira yakorana n'iperereza nyene. Biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane dushigira twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ngo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye si watwara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma zuko hari imvugo iri kwirakomera muri kino gihe. Ni imvugo igira iti urazi jewe ndi inshuti ya Mukaneva. Kwitwa inshuti ya Angeline Ndayishimiye bitera bihinduka ubudahangarwa mu gihugu. Mu myaka iheze y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abanyamafuti birata ko ari abakozi b'iperereza bakakubwira bati urazi jewe ico ndi, urazi ko nkora mw'iperereza. Mu nyuma zuko abahinga mu vy'igendereza batangaza ko umukozi w'iperereza akomeye ari utazwi. Vyibonekeza ko kutari ukwigamba ko baza akazi k'iperereza ahubwo baba bigamba ko bashoboye kwica tankurikizi. Niho havuye ko imbonerakure ziyemera ziha amazina y'ubwicanyi nk'uko bitangaje kumva. Hariho umutegetsi akomeye umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yihaye izina ry'ubuhizi ngo ndakugarika. Muri ico gihe hari abandi wasanga biyemera ngo bakorana na General Adolphe Nshimirimana abandi bakiyita bo kwa Mutama. Kuri ubu mu ntwaro ya Ndayishimiye abantu ntibacigamba ngo ni ibihangange mu gihe wewe asigaye amaramazi uwashatse wese kandi akabikora ku mugaragaro. Abategetsi bose batera bagira ubwoba. Muri abo bategetsi atawuza umunsi n'isaha wo kwambara ibara. Ubu ukomeye yifuka nyabu na Angeline Ndayishimiye. Akarorero ka mbere kari Gitega aho Procureur General Felicite Nishemezwe akora ivyo ashatse vyose atankomanzi. Twaragiye akatari gakeyi tuvuga amarorerwa yiwe atari make, ariko ni ntakorwa ko Procureur General afata umunyororo yagirizwa icaha co kugandagura umuntu agaca muha ububasha budasanzwe harimwo ubwo gusohoka ibohero aho ashakiye kugeza naho aja gukora ubugeni bwa kabiri mu yindi ntara. Wa munyororo vyashika kagirizwa kwica uwundi munyororo, Procureur General akamupfukira akirukana abanyororo bose bamwagiriza akabarungika mu yandi mabohero. Procureur General yanka kurekura umunyororo arwaye kandi yejejwe n'ubutungane, agasohora uruhusha rwo kuja kwivuza aruko yumvise ko ahejeje gucikana. Procureur General avugwa mu biturire biteye isoni, ariko abandi bagahanwa we akaguma
y'imari ntakorwako. Mbere kubw'ubucuti na Angeline Ndayishimiye akaganira ko yimirije kuba umushikiranganji w'ubutungane. Mu mpera z'iyinga riheze harakwiragiye amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko Colonel Alfred Innocent Museremu akengera abakoresha biwe Muyinga ngo ntibangana kubera ari inshuti ya Mukaneva mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Colonel Museremu yari igihangange koko nk'umukuru w'iperereza mu gihugu hagati. Museremu yaricaga kiza yapfunguwe ashatse wese, abahagaritse yabakoze ico ashatse harimo kubaboreza igufwa, kubica, kuburwa irengero, gutangishwa ibiturire bikomeye, kunyagwa ivyabo n'ibindi. Colonel Museremu yasumbye inguvu umukuru w'urwego rw'iperereza, no kuvuga ko yari afise inguvu kurusha umukoresha wiwe. Ivyo byose vyava ku kuba Museremu yishikira ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu, abacamanza n'abashikiriza amanza. Museremu yabaha amategeko kw'iterefone kandi bitwa ko bari hejuru yiwe. Ingingo za Museremu zasumba kure z'umushikiranganji w'ubutungane. Museremu ntiyanatinya kwagiriza umupfakazi w'imyaka 18 Krista Kaneza ko yiyiciye umugabo wiwe Thierry Kubwimana kandi yari yagandaguwe n'iperereza Museremu yararongoye. Museremu ntiyatinye gupfungira ubusa muganga Christophe Sahabo bivuye ku mutegetsi wo hejuru cane yoba ashaka kumunyaga ibitaro Kira Hospital. Museremu yari yarabaye akamana gatoya mu Burundi muri Mukakara umwaka w'2022. Museremu yarakorotse gato ahabwa kurongora iperereza ryo hanze y'igihugu. Muri Ndamukiza mu mwaka w'2023 naho Museremu yarakorotse rwose asambishwa mu iperereza nyene ku madosiye y'ibiturire, acarakurwa mu mabanga yo mu iperereza muri Rusama umwaka w'2023. Colonel Museremu yarungitswe gukorera muri komisari regionali y'igipolisi Muyinga, aho ajejwe imibano mu gipolisi. Ayo mabanga yayafashe nk'agakengere k'umushikiranganji Martin Niteretse, akazi agatondaho yishakiye ku ndundura yabaye mu minsi iheze, aho Colonel Museremu yoba yafashe imodoka aja muri Tanzania mu bikorwa vy'urudandazwa rwiwe, agenda atabimenyesheje abamutwara. Ico ni icaha gikomeye cane mu nzego z'umutekano. Nta ntwaza ngo abirenga imbibe z'igihugu itabiherewe uruhusha. Amakuru ariko arahanahanwa avuga ko abamutwara bamwandikiye ngo asigure iyo nyifato canke demande d'explication mu kinyamazuru. Uruwundi aca atangura kwigamba ko atangana nabo bamwandikiye ko anarengeye urya mushikiranganji w'umusevire yamurungitse Muyinga. Aho hose akigamba ko ari inshuti ya Mukaneva kandi ko vuba azosubira gukora mw'iperereza. Duherutse kuronka amawodiyo avuga akarenganyo kariko karakorerwa Serge George Kantunge ko umwe twaheruka kumva mu ntahe ku rwimo rwa Ntega Marangara. Muri izo odiyo havugwamwo Umurundi aba muri Canada yatahukanye George Kantunge ko mu Burundi amwinjije kumuha umutahe w'ibikorwa bari basangiye, ariko birangira amugize umukozi wiwe, amufata nabi aranamuheranira. None ubu bigeze mu iterabwoba ko ashobora no kumuzimanganya. Uwo Murundi ari muri Canada yigamba ko ari inshuti ya Mukaneva. Uri inshuti ya Mukaneva uburekuriwe vyose mu Burundi. Iryo zina riratuma umuryango wose wurira indege ku mafaranga y'igihugu ukaja kwitemberera i New York muri Amerika, abavyeyi, abavukanyi, baramu n'abandi. Iryo zina riratuma abana bahabwa ingurane zidasanzwe muri payeje na bije. Abandi bararonka ibiraka vyo kugaburira abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu canke kwambika abakozi ba BRB n'ibindi. Iryo zina ntirisanzwe muri kino gihe. Mbere kinatangaje nta bantu bigamba ko ari inshuti za Perezida Ndayishimiye ngo bace bumva barekuriwe gukora ivyo bashatse mu gihugu. Kuba udahangarwa nukuba inshuti ya Mukaneva. Amakuru akomeye cane adushikira nuko vyatanguye gukurura indyane mu butegetsi bwa Gitega. Perezida Ndayishimiye aheruka gukebura amashirahamwe yiyita bene Samuragwa
bagaca bakora amakosa, hari n'abashatse kubihanirwa. Umukuru w'igihugu araraba yubahuke n'aba bitwaza ubucuti na Mukaneva mu kwigamba amafuti bakora n'ibitokorwa biri mu bizocafuza rwose ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, na cane cane ko kuri ubu biriko birakwega indyane zikomeye cane mu bategetsi. Kuri ubu ngo biraboneka ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari we hatwara umukenyezi wiwe, eka bikaba ari byo biriko bivana n'umugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi. Intwazangabo zikomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ziriko ziyonkora ku karwi k'umukuru w'igihugu, zikaja mu ruhande rwa Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Amanama y'urutavanako mu ntwazangabo araba umunsi ku wundi yiga ku kibazo c'umukenyezi w'umukuru w'igihugu n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu. Ivyo byose biri mu bishobora kwihutisha umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Biruko mu nyuma z'uko twaje kumenya amakuru yo mwibanga ntangere ku mutegetsi akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yipfuza gutembagaza ubutegetsi, akaba ari nawe urongoye mu kinyegera umugambi wo gutembagaza ubutegetsi watawundi ni Pascal Nyabenda. Yahora arongoye umugambi uri ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015, yarongoye banki nkuru y'igihugu, yahora ari somambike w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Kuri ubu ngo niwe ari inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, niwe yakoresha Bunyoni, ni nawe kuri ubu ariko arakoresha Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Abo mwiragi rya Nkurunziza bo ngo babona ko ari we afise ubushobozi bwo gutwara igihugu, akaba arizo mvo zo gutunganya umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, nubwo hibonekeza abagambanyi muri uwo mugambi. Eka kuri ubu ntivyoroshe gutahura uwo mushize hamwe mu butegetsi bwa Gitega, na cane cane ko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba afise akarwi mwiperereza kamurungikira amakuru yose, na cane cane ngo ikiriko kiratevya umugambi wo gutembagaza ubutegetsi nuko General Guillaume Bunyoni ari mwibohero. Umugambi wa Pascal Nyabenda ngo no gutorokesha General Guillaume Bunyoni kugira abone uruhusha rwo gufata amahera yiwe yanyegeje mu bihugu vy'Abarabu. Bafashe mw'uwo mugambi n'amakuru akomeye cane tukigira ko amatohoza. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane adushikira ari uko ahora ari igihanganye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni mwibohero rikuru rya Gitega ariko arakubagurwa bitagira izina nabo mwikambi icungerera umukuru w'igihugu. Abahora bamucungerera mwibohero rikuru rya Gitega ngo bavanyweyo ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abaryango biwe baratabaza bagasaba ko uwabo yasubira gucungererwa umutekano n'abahora bawucungera. N'amakuru akomeye cane abandanya kudushikira. Biruko mu nyuma z'uko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibintu bibandanya kuba bibi cane. Kuri ubu hariko haravugwa amakuru akomeye cane yuko naho hariko haratunganywa ikudeta. Ubutegetsi bwa nyenicubahiro Felix Antoine Tshisekedi ntaco butangaza kuri ivyo. Ikibonekeza co nuko bushize inguvu muri Nord Kivu hari indwano zikomeye cane n'imirwi yitwaje ibirwanisho, ngo baripfuza guhushura umurwi urwana wa M23 nawo kandi urabandanya indwano. Abamenyesha amakuru bacu bari mu ivyo bice bariko baratugirira amatohoza bizagenda bidushikira, tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Wabicu usabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona ari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.